banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe inshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand jewe Paul ndayihereje akabarije ndakibashikiriza kuri uno munsi nifuje ko twubandanya dusozera ikiganiro twariko kundwiheze aho twagarutse ku kintu ciswe amazina amatazirano abadagi baha abantu bivanye nico umuntu ariko akora secteur d'activité bivanye nuko ari umusore umugabo canke umukobwa canke umupfasoni nico nise Berufesbezeichnungen aho kundwiheze twagarutse kwijambo rimwe rigize itazirano haye ititre nahaye ikiganiro cacu Berufesbezeichnungen aho nababwiye iyo kiva nta handi kivuye atari koko mu bice bigize iryo jambo naryo rigizwe n'ibice bibiri uruhande rumwe Beruf activité professionnelle umuntu aba yarigiye Bezeichnungen ni appellation canke amatazirano mu yandi majambo ni comment mu kidagi désigne umuntu ufatiye kuvyakora ivyo yigiye kuko ushobora gukora mu vyitigiye muri ico gihe Berufsbezeichnung si kijya gikorwa uriko sico wigiye muko uragikora mugabo ngaha twebwe turiko turaba dukurikije koko ico ikidagi n'abadagi bita Berufe. C'est une profession, un métier qu'on a appris mais qu'on exerce. Iyo bakwisuku no kuvuga vous exercez l'activité correspondante kandi nivyo wigiye igihe uba uri dans un secteur d'activité même à n'importe quel poste de responsabilité urafise ingene witwa n'ivyo mu kidagi mugabo igihe bakubajije icuri cukora icujejwe icuri aho hantu bakubaza was sind sie von Beruf canke was machen sie beruflich uzokwishura mugabo utavuga uti ich bin iki von Beruf kuko nivyo urimwo urabikora mugabo sico wigiye aha no kwifuza kuhagaruka kuko c'est extrêmement important kuko abadagi l'allemand la langue fait une distinction nifuje rero ko twokigaruka kuko ntitagihejeje aho nari nababwiye nti ayo matazirano ayo mazina novuga twoyashira mu mirwi itatu kundwiheze twarabonye umurwi umwe dufatiye ku burorero twafatiye ku burorero bwa umuganga ari umuhungu umugabo yize médecine agakora dans le secteur de la prise en charge de malades y'abantu canke ibikoko ni arts mugabo ari umupfasoni ari umwana w'umukobwa ni Ärztin Arzt Ärztin Arzt umuhungu umugabo yitwaririka amagara y'abantu canke ibikoko
Ärztin ni umwana w'umwigeme umukobwa canke umupfasoni yitaho ubuzima bw'abantu. Ärztin. Akandi karorero mwibuka nabahaye yari umuntu ajejwe gutwara indege. Umuntu ajejwe gutwara indege yaravyigiye koko akaba anyonga iyo ndege ari umuhungu canke umugabo ni pilote. Ari kwipresenta azovuga akoresheje za expression tuzi twize. Ich bin Pilote von Beruf. Murumviriza neza. Ntiyavuze ngo ich bin ein Arzt, ich bin ein Pilot. Oya. Ich bin Arzt, ich bin Pilot. Sans article indéfini. Hanyuma, après la désignation ou l'appellation de l'activité professionnelle arimwo yigiye hariho ikintu ca von. Ich bin Pilotin von Beruf. Abari umwana w'umwigeme, abari umupfasoni anyonga indege. Reka rero uyu munsi navuze ikindi yuko ayo majambo canke umuntu yize ivyo kubaka, ivyo guharura ibintu bikenewe kubaka ikiraro igitarugwa canke inzu ni ingenieur. Ari umukobwa, ari umwana w'umwigeme ni ingenieurin. Aho naciye ndababwira nti nimwitegereze namwe aya majambo. Arzt, ingenieur, pilote. Ärztin, ingenieurin, pilotin. Canke ari umupolisi, ari umuhungu umugabo, ich bin Polizist. Ari umukobwa, ari umupfasoni, ich bin Polizistin von Beruf. Aha rero navuze ndi utabizi ivyo kugora kugira ico wivuzeko. Ubwirizwa kumenya rero icyo tele activité n'uri muri yo ingene bamwita. Uwo wari umugwi wa mbere. Reka tugeze ngaho ubwo buryo. Tuje mu mugwi wa kabiri aho ayo matazirano afise une forme novuga particulière que vous devez connaître. Kuko nta kuntu umuntu yoja ngaho ngo asigure ngo bacita gutya ngo kubera oya bacituko natwe tugifatuko. Reka dufate uburorero n'umurwi rero wa kabiri wa le groupe de appellation baha abantu qui sont dans un certain secteur. Arzt, Ärztin, reka dushira iruhande irindi jambo. Umuntu yize ibintu vya hotellerie akaba asanzwe akora dans le domaine, dans le secteur. Koko n'umuntu yavyigiye abifisemo uburambe arabizi. Bamwita ngo iki? Ein Hotelfachmann. 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 N'akarorero kamwe mu bwinshi kaza kerekana novuga une grande caractéristique
l'allemand. C'est cette liberté de former des mots en utilisant parfois des mots de nature différente pour, au bout du compte, avoir un substantif nouveau. C'est la spécialité qui consiste à créer des mots, de nouveaux mots, sur la base de ce qui existe déjà, en les combinant, parfois comme on veut, ou qu'on a règle ihari. Mukabo, je prends les réserves. Ce n'est pas de n'importe comment qu'on peut combiner. Mugabo, de manière générale, on peut combiner effectivement des mots de nature différente et avoir un mot différent. Hotel Farman. Dufise amajambo atatu. Mis ensemble, combinés, constitue un substantif. Et le substantif, il désigne umuntu spécialisé mu kintu. Hotel Farman igizwe d'une part de man, igizwe de l'autre na far, et enfin ikagirwa na hotel. Mais les trois éléments mis ensemble constituent un substantif. Et lequel substantif désigne umuntu akora dans un domaine donné. Man ni le contraire ya Frau. Man, der man. Benshi di mena, der man, umugabo. Le contraire ya Frau, di Frau. Benshi di Frauen. Ukuza turimenyereza twiyibutsa le genre de substantif na la forme du pluriel de ces substantifs. Man, donc, ni umuntu, umugabo, umusore. Far, c'est un domaine de spécialisation, un domaine précis. Ni nko mw'ishure canke muri université. Naho amajambo bayita différemment selon le niveau, le degré de formation. Mw'ishuri de niveau secondaire, les différents cours abanyeshuri biga, vyaba ibiharuro, vyaba biologie, vyaba religion, vyaba art, vyaba musique, ce sont des disciplines, des cours. Bazita Fach. Fach, das Fach, die Fächer. Das Fach ni un cours. L'intitulé d'un cours, bayita ngwiki. Ni cours de physique, ni cours de géographie. Fächer. Hotel, das Hotel, le pluriel dit hotels. C'est un établissement. Aho ihoteli. Uruhukira aho umuntu ashikira iyo ari ingenzi, naho umuntu aba, umuntu aruhukira kandi ashobora no gufungura. Rero, il s'agit ici de trois mots consécutifs mis ensemble dans cet ordre. Bivuga umuntu w'umuhungu w'umugabo spécialisé mu bintu vya hotellerie, bamwita Hotel Farman der. None ko mbona n'abadamu n'abigeme nabo nyene biga kandi bakamenya kandi bakanabikora, ubu babita mu kimudage. Uyo mufasoni yize hotellerie akaba asanzwe abikoramo, azovuga ati agomba kwidondora afatiye ku cyakora, azovuga yuko ari Hotel Frau.
aha adufise ku ruhande ari umusore cyangwa umugabo, hotel farman. De l'autre ni hotel Frau. Dufata kandi karorero duce dutandukira ku mugwi wa gatatu ari wo wanyu. Umuntu yize ibintu by'ubudandaji, akwispecializa mu bintu vy'ugushora hanze no kugurira hanze, ni export farman. Export farman. Kwa kundi no kuri iri jambo ryo hejuru, hotel farman, export farman, c'est un mot composé igizwe na yone n'ibice bitatu. Man, de man dimena n'umugabo cyangwa umuhungu. Fa ni kwa kundi spécialisé qualifié, export mu bintu vya exportation canke importation. Donc exportation n'umuntu spécialisé mu bintu byo gushorera ibidandazwa hanze. Igihe ari umupfasoni, umwigeme canke umudamu, azokwita canke bamwita export Frau. Export Frau. Aha noshobora kubandanya ndabaha ubundi burorero, mugabo igikuru ngaha anu kuraba ingene aya majambo abayeho, mu kuraba neza, kwihweza neza la structure. Hotel farman, hotel Frau, iyo ari umuntu akora muri domaine ya hotellerie, mugabo atari umugabo, ari umwigeme cyangwa umupfasoni. Export farman, export Frau ni kwa kundi. Akarorero kanyuma, Hausfrau. Hausmann ari umuhungu canke reka tuvuga ari umugabo. Ari umugabo. Muca mwumva igituma na Hausfrau. Aha ni jambo rimwe rigizwe n'ibice bibiri. Dufise ngaha man, ngaha hejuru, na Haus. Yari umupfasoni canke umwigeme ni Hausfrau. Haus turazi carico, ni inzu. Man turazi ko ari umugabo, Frau turazi ko ari umugore. Ni kuvuga iki rero Hausmann? Le nouveau mot créé, formé à partir des deux mots dusanzwe tuzi, Haus d'une part et de l'autre Frau canke man, no kuvuga iki? No kuvuga Hausmann n'urya mugabo asigara imuhira, ajejwe urugo igihe uwo bubakanye wewe yagiye ku yindi mirimo. Uwe umurimo wiwe ni kuraba ibibondo, ni kuraba urugo. Kumbure abarundi batari bake bariko baravyumva barashobora kugira ibibazo, mugabo nibahumure nibisanzwe. Urugo n'urw'ababiri. None urugo rwubatswe n'umugabo n'umugore, igihe umugore yoba yaronse akazi
ahembwa, agahembwa neza kurusha uwo bubakanye, bakaba bafise abana, bakaba bafise ibibondo. None bagiye inama, umwe agasigara muhira, akaza kurondera igitunga urwo rugo n'umuryango, si bisanzwe. Nivyo baba barasezeranye. Rero Houseman n'urya mugabo yemerera umupfasoni kubera imvu zitandukanye bazinanye mwo bonyene, akagenda agasigarana urugo, akazezwa urugo. Twamenyereye ngo umuzezwa mvungu n'umugore, n'umugabo arashobora kuba umuzezwa nzu. Bamwita rero Houseman, umugore ni housefly. Nguyu umurwi wa kabiri. Umurwi wa gatatu nawo wowo ntiwubakiye kuri amajambo atandukanye nko ngaha hotel farman canke hotel farfra canke house man canke house fra. Oya, ayo majambo yerekana icyo umuntu ariko arakora. Urashobora kukiba ufatiye kuri le verbe. Reka dufate akarori, uburorero bubiri. Reka dufate uburorero bubiri. Lehren nico kimwe na unterrichten, kwigisha. Lehren ni gutanga icigwa. Taxi fahren, nashize taxi entre guillemets, en fait pour insister plus sur le verbe. Izo verbe rero zirafise ico zisigura dans la formation du nouveau mot. Ainsi, par exemple, lehren, mbega urya muntu afise ico gikorwa yacigiye, akaba yigisha umwana, abana, abakuze n'abandi, bamwita ngo iki? La personne exerçant cette mission de former, d'enseigner, bamwita ngo iki? Igihe ari umuhungu canke umugabo bamwita lera. La personne exerçant la fonction suggérée dans le verbe lehren bamwita lera. Le principe de formation mwayibonye ni simple. Vous supprimez la caractéristique du mot lehren, qui est le verbe, terminaison en, et vous remplacez la partie supprimée en, la terminaison, et vous ajoutez un autre type de terminaison, er. Et vous avez la personne de sexe masculin exerçant l'activité dans le verbe. Nous kuvuga lera, c'est la personne masculine exerçant lera. Ali umukobwa canke umupfasoni bazomwita lerin. Ubu naho turabe l'autre activité, taxi fahren. Kuvuga iki? N'umuntu abeshejweho ni kunguruza abantu akoresheje umuduga uriho tagisi. Taxi fahren, le verbe ni fahren. Taxi fahren, ushobora gutwara ubwato, ushobora gutwara un train, ushobora gutwara vya biduga bifatanye.
donc ngaha ani umuntu abeshwejweho no gutwara kunguruza abantu, ari umugabo ari umusore bamwita ngo iki taxi, kuko nico pour marquer la distinction entre ibi shobora kunguruza abantu ubwoko bwinshi. Taxi fara aba ari umuhungu ari umukobwa canke umugore, ni taxi farin. Taxi farin mwabibonye ingene badesinya abantu qui exercent des activités professionnelles dans un domaine donné, baravyigiye babifitiye impamyabushobozi. Mwabonye ingene babita selon que ari masculin ou féminin, selon ko ari abasore canke abagabo, selon ko ari abigeme canke abadamu. Le principe de formation ni simple, de deux manières. Hariho le groupe de mots yambere arts, ärztin, pilotin, ingénierin, apothèque, n'ibindi, où vous devez impérativement connaître ingene iyo secteur d'activité yitwa n'ingene umuntu ayikora mu bamwita. Ari umuhungu mwabibonye birorosha arts, ari umukobwa ärztin, vous ajoutez in. Donc iyo o in niyo bita narzilbe. Contrairement à ikindi twabonye aho en fait ako kantu caractérisant ico kintu kari inyuma ni in. Le deuxième groupe est caractérisé par plutôt ni man canke frau. Taxi, non, hôtel farman, export farman. De l'autre côté ni hôtel frau. Donc man, frau. Et anyuma nayo ni exactement la même chose que le premier groupe, avec peut-être cette différence. Nuko vyovyo ni dérivé en fait de la forme du verbe, et vous formez d'abord l'appellation au masculin, ensuite vous ajoutez in à la fin. Et ainsi vous avez comment on appelle la personne exerçant ico kintu suggéré dans le verbe igihe ari umukobwa. Reka rero tugeze ngaha ikiganiro cacu, mbona umwanya usa n'uri kuratuzimba. Ndabakengurukira ko twabanye, ndabifuriza kuranirwa, ndababwira nti ntaho utaha, Imana ibazigame.